ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho Imana n'umwizigirwa n'umutabazi wacu. Ubugira kandi mu izina rya Yesu Imana yacu igira neza. Uhoraho n'umwizigirwa. Aya masaha umamvuga na kwino jambo rigufi. Ijambo ni ryarindi nyene intambara iri hagati y'umunyamasezerano n'isezerano. Ariko nk'umunyamasezerano igisabwa n'igikenewe ndagikubwiza gitahure neza. Nafise ijambo rigufi riri muri Yosuwa 3 umurongo w'indwi. Aravuga maze Uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure gukuza imbere y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko namana na Mose. Amen. Ijambo ni haleluya. Uyu mugoroba n'umwanya mpayenganira nawe fisemo amajambo abiri. Umunyamasezerano Imana iyo imuhaye isezerano irihagarara ko imyaka 1000 kandi ikayishyiza kubera isezerano. Mugabo izi ntambara ziri hagati y'umunyamasezerano n'isezerano ziratesheje agaciro abantu benshi cyane zirasubije benshi inyuma bagasubira mu vyaha kubera guhanira amasezerano. Nshuti y'umusaraba ndafise ijambo rikubikuza bwawe. Isezerano ni isezerano. Imana ivuze ntiyivuguruza. Ariko nk'umunyamasezerano ndasabwa ibintu bibiri mumvuge hano hano. Umunyamasezerano abera amaso isezerano ikindagisubiyemo. Umunyamasezerano arashikama akaba mu kibanza Imana imushakamo kandi imurabanwo ikamwishimira. Nk'umunyamasezerano ibintu birimo abongibi. Umunyamasezerano agenda atumbere ahagarara mu kibanza Imana imuraba ikamwishimira. Akararo gato ikintu cha Esau na mwene wa arahendwa bakura politiki bakura amanyanga ari mwibanga batora n'umugisha ahabwa umugisha atarakwiriye kandi babikoze mwibanga. Mugabo ugiye gukurikirana ubuzima bw'abantu kubera kwiba cyane kugabana ibyo atarasezeraniwe byatumye ashika, byatumye naho yagiye ajya hose umuvumo ugenda ukurikirana. Fise ijambo rikubikuza bwawe aya masaha n'ijambo rivuga ngo igihe Imana ivuganye nanje Imana ikabemo nzokora ibi nanje hari icyo sabwa. Icambere ndumvira Imana. Icakabiri ndubaha Imana nkayubahisha umutima nkayubahisha n'umubiri wanje. Kuko isezerano iyo risohoka risubira inyuma. Ariko nk'umunyamasezerano ndafuse gutuma isezerano ryanje risubira inyuma bivuye ku myitwarire yanje, ku ngendo zanje, mu mvugo zanje, mu mibereho ya misi yose. Mu gihe ntagaragaje agakiza nahagaze mu kibanza Imana ishakamwo, isezerano rishobora guhora cyangwa rikafa ku buzima bwanje. Nyumva neza mu izina rya Yesu Kristo ijambo fsengiri ku buzima bwawe. Umunyamasezerano mu gihe atabaye amaso, mu gihe atagororokeye Imana, mu gihe atubasha Imana asubiza inyuma amasezerano. Kabiri, umunyamasezerano igihe agera bivamo yongera bigarukamo asubiza inyuma isezerano. Ivyari hagufiko biranyaruka bigasubira inyuma. Isezerano rimwegereye rigasaba guhera inyuma cyane rikafuka umunyamasezerano. Rero kugororokera Imana, kubaha Imana, kubahisha Imana umutima n'imibiri yacu nabyo biratuma isezerano ry'umuntu rigira gute riza gihuta kuri we. Ijambo rivuze ngo Imana ibwira Yosuwa ngo uhereye no Mose ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Umviriza ndi kubera iki Imana kuje Yosuwa
imubwira ngo uzorwana intambara. Hari ijambo riryoshe nkunda hano hantu Imana ibwira Yosuwa kama amasezerano. Hari ibintu amubwira biryoshe. Yaramubwiye ngo ntawe uzoguhagarara imbere, yaramubwira ngo aho uzogera hose nzogushikira nzubana nawe. Ariko ari ikintu kiryoshe kubera Yosuwa yari afise ukwizera muri ku ruzi runini. Ngo ababyeyi bwari baramutera, bamaze kumutera ntiyikebaguye, ntiyiwaratera induru, ntiyirwaniye, ngo yaririmbye indirimbo y'amashimwe, araririmba Hoziyana mwana wa Dawidi. Imana iri mu ijuru imanura urubura rwa kubasiriye, barapfa barahona. Numvirize umunyamasezerano mu gihe agororokeye Imana, mu gihe yubaha Imana, afise ubushobozi bwo gukora ibintu bikabaho mu izina rya Yesu. Umunyamasezerano afise kwakira ikintu kikaba uko ari umunyamasezerano. Mugabo ubwo bushobozi buva hehe? Ni mu kubaha Imana n'ugende uko Imana ishaka. Ijambo ngiri rero kino gitondo umva y'amasaha, uyu mwana aho uri, wari Burayi, wari muri Afurika, aho uri hose, ijambo ribwireko ndavuze ngo inkomezi zawe ziri mu kubaha Imana n'ugende uko Imana ishaka. Byarangiza Imana igasoza amasezerano mu izina rya Yesu Kristo. Ibinda byatorwa Imana igukuze mu isi zafu y'akazuka, Imana ikwitwararike. Wa munyamasezerano we, tandukana icyo tumugera kure Imana, tandukana n'icyo tumusiza gusubira inyuma, tandukana n'ikintu cyose cyotuma utayoboka ikibazo Imana igushakamo. Niwarangiza isezerano ryawe irahagaze kandi irashikamye. Ijambo ngiri uhoraho Imana nkorera, uhoraho Imana yahamagaye, uhoraho Imana asenga. Data wa twese ari Imana yawe, yacinzire mu kiyaga, yacinzire ahatari inzira, yategesha amazi mu bugaragwa, ishoboye guhindura ibintu. Icyo usabwa niki? Ni ukwizera, ni ukubahisha Imana umutima wawe n'umubiri wawe, wamuzogororokera Imana. Uhoraho Imana bamugisha, uhoraho Imana bitwararike. Umunsi wawe uri umunsi mwiza, kandi iby'Imana igomba kuza bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, sabiye umugisha uyu mwene tutakwankurikirana mu mahanga yose. Waravuze ngo wakubaha aburabubaha ukabemera ukabemeza n'abantu. Nyemere ukeze umwene data mutabaye mwe guhindukira. Birashoboka yacubujwe n'amasezerano, yaridoze, yaracitse intege, yarasubiye inyuma, kwesezerano ritevye. Kandi Imana ndavuze mu mugirire ubuntu, wongere umuvyurire amasezerano, mugere ko kuri Imana igira neza. Shobora kwicawe n'izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom. Imana ibagirire neza, murakoze. Bye bye.